kugira uririmbane nawe rege byaje gute? Kugira ndirimbane nawe rege mu gihe tubona yuko ujyanye aririmba indirimbo z'isi mugabo wewe washimye kumunzana mu ndirimbo y'Imana. Iri ni hishurirwa nagize mbonye akajagari kariko karaba aho hanze aha mu karere, akajagari kariko karaba bapinganira kuri uyu mudiho wa rap. Nkabona bari barabukoresha mu gucyozanya, barabukoresha mu gushirana hasi, bamwe biyita bakingi, abandi bakiyita ibitabo by'inzira, bakiyita passport, abandi bakiyita ngangari. Ijambo ryatumye mpinduka ni jambo rivuga ati umuntu umugororotsi azobeshwaho no kwizera kwiwe. Iryo jambo ryaratumye mpinduka kuko niryo ninjiriye ko niryo ryatumye menya ubushobozi bw'Imana. Yes, ukunze ba Rock Steve nabaramukije kuri mikoro muri kumwe na Jazz Masamba nyuma ya kamera n'ikibano mikabandanye baha amasanamu ameze neza cyane. Uno munsi twagize bakuje gutumira umwe mu bakozi b'Imana no vuga yuko avuga ubutumwa bw'Imana. Ndavuga hajya urafise urushengero? Pastor bafise urushengero? Surushe nkorera ibikorwa by'Imana mu rushengero. Ukorera ibikorwa by'Imana mu rushengero. Ni sawa umeze neza? Yego. Ko batakuzi witwa gute? Nitwa Pasteur Terasi Cinteje. Beshi bakunda kunyita umusanganguzi. Yego. Iryo jambo umusanganguzi kubera iki bari kwita? Namenye kari cyo twahamagariwe nk'abana b'Imana. Uravye ijambo riri muri Yohana wa mbere 3:8 gicatumye umwana w'Imana hishurwa kwari kugira asangangure ibikorwa by'umugwanizi. Rero igituma Kristo yarahishuwe muri jewe nuko nsangangura ibikorwa by'umugwanizi, nka sangangura ikinyoma cyose aho kiri, nka sangangura ubwami bwose bw'umwijima. Yego. Hariho akandi kantu bakunda kukongera ngo Pastor Lapa. No kubera keshi nkunda kubikoresha mu nkavuga ukuri, tanga umuco ndabicishije mu mudiho wa rap. Yego nico bituma. Je harinde mu mwarimbanye nawe rege ndiko ndumviriza kumwe ni kura rap. Avuga ati mutipo ubwo ntiyabavukana nawe mutipo mu kanyosha Fabiro. Kiretse ko dufise impano imwe hanyuma ntituyikoreshe mu buryo bumwe mu bwami bumwe. Yego. Mu mistari waririmbye harimo hamwe uvuga ati turabasumba. Nibaze babandi washatse kuvuga iki? Ndazi ko iyo mistari ayo majambo arimo washatse kuvuga iki? Iyi ngabire ubundi bwo niyo gukora mu bwami bw'Imana. Kubera Satani yahora yikoresha mu bwami bw'Imana, mu guhimbaza Imana. Yari umuririmbyi nawe yarakoresha yarahimbaza Imana. Nawe yabikora niwe yarabijejwe. Ariko amaze gutibuka, amaze kugarariza acatiburirwa mu isi. Amaze gutiburirwa mu isi, iyo ngabire ntiyacitakara. Yace yubaka ubwami bwiwe bw'umwijima. Rero usanga keshi iyo ngabire bariko barayikoresha mu mwijima. Rero tugize ati natwa abana b'Imana izo ngabire zose ariko arakoresha mu mwijima, natwe tuzikoresha mu bwami bw'Imana. Rero bazikoresha mu mwijima, nanje nkaguruka ndayikoresha mu bwami bw'Imana, nije nganje kubera nico yaremewe guhimbaza Imana. Yego. Hariho abajene benshi muri kino gihe ubabwiye ijambo gusenga barifata nko kumenga ingorane mu mutima w'iwabo. Wowe umuntu akuravye biragaragara yuko winjiye mu bwami bw'Imana ukiri mutonya. Yego. Bivaye no kungene tubona yuko ufise amaraso yababandi tubona umenga baratinya gusenga. Wowe kubera iki byagenze gute kugira winjire uvuga ati je ndashaka kuganzwa n'Imana? Umuco wamurikiye nabonye nabo bavyanka. Umuco wamurikiye baza bisanga bariko barabikunda. Rero umuco wamurikiye nkiri mutonye nico bituma cankoresha ano maraso uvuga ngarashushe nyene kugira nanje mfashe bamwe mu runganwe. Kubera ubugiye ubwira umujene ubutumwa ukamubwira muri ya midiho ya kera nyene bakoresha mu bwa mbere mu kuvuga ubutumwa, ubona sanga ubwo butumwa bimugoye kubwakira. Ariko
ubutumwa bwiza ndabushize muri wa mudiho uryohera abo bajene nyene birakunda ko bashobora basi kumviriza uwo mudiho bakumviriza iyo rape mugabo ubutumwa bwiza bukabashikira ayo majambo ari muri iyo rape nyene akabashikira umuco kabarasira baraho nyene yego bisubiye inyuma gatonya kugira uririmbane nawe rege byaje gute kugira ndirimbane nawe rege mu gihe tubona yuko ujyanye aririmba indirimbo z'isi mugabo we washimye kumunzana mu ndirimbo y'Imana iri ni hishurirwa nagize mbonye akajagari kariko karaba aho hanze aha mu karere akajagari kariko karaba bapinganira kuri uyu mudiho wa rap nkabona bari barabukoresha mu gucyozanya barabukoresha mu gushirana hasi bamwe biyita bakingi abandi bakiyita ibitabo by'inzira bakiyita passport abandi bakiyita ngangari ngo nije nyoboye ivyo byose mbona biriko birazana akajagari hanyuma nanje nk'umuntu ndiko ndakorera mu bwami bw'Imana biza ati hinge ndababanguranye kubera abo bose bariko barakoresha iyo ngabire mu kutamenya vyokunda bagashobora kuyikoresha mu bwami bw'Imana bose bakaba bami batarinze kunigana kubera wimatanije n'umwami wacu ubucitsi impwemi imwe nawe urashobora kuba umwami narabivuzemo si ibintu wakira si ibintu urwanira ni ibintu uvukana uvutse so wawe ari umwami nawe ubu ufise kuba umwami sivyo ubu uri umwami uvukiye ibwami ubu uri umwami ne natwe iyo tuvutse ubwa kabiri tuvukira mu bwami bw'Imana tuza turi abami sivyo turinda kugwanira bisaba gusa kumva ubutumwa bwiza hanyuma ukizera ukavukira mu bwami rero akajya nakantu nari ngize ko gukosora gukosora abantu ntibanigane ntibicane bapfa ubusa ngo ni jendi ngangari jendi gitabo c'inzira jendi passport jendi umwami nije nyoboye ivyo bareke gucyozanya bakoreshe bakoresha iyo ngabire ni ingabire nziza mugabo muri kuravuga ngangari je nyoboye shume ngo uri kuvuga ba bifezi na bafizo babitwara nabi mazina navuze ayo mazina ko turazi yuko abagira bakunda kuyakoresha cyane cyane fizo nta zina navuze umuziki gusa je ndi muri domaine y'umuziki navuze ivyo hari uwabikoresheje aca yumva ukuri hanyuma ntasubire kubikoresha akamenya ati inzira y'ukuri n'ubugingo ni Kristo wenyine nta wundi muntu ashobora kuyita passport nta wundi muntu ashobora kuyita igitabo c'inzira uca wigira igitabo c'inzira ubajanahe ko Kristo ari we nzira y'ukuri n'ubugingo nta ushika kwa data utamujanye naye abo bandi ushaka kubayobora bajane kwa data bareke kubahovya babashikane ku butumwa bwiza bamenye data hanyuma bashike ko kumenya ukuri yego Bibiliya ni nini nirihe jambo riri muri Bibiliya ukunda gukoresha ryagufashije mu buzima ushobora gushingira nawe ukavuga ati iri jambo iyo ndarisomye riramfasha cyane ryatumye mpinduka kubera iki kintu ijambo ryatumye mpinduka ni jambo rivuga ati umuntu umugororotsi azobeshwaho no kwizera kwiwe iryo jambo ryaratumye mpinduka kuko niryo ninjiriye ko niryo ryatumye menya ubushobozi bw'Imana kubera Imana burya Kristo mukuza iyo akagira ikindi kintu ashaka ingene tubaho yari kudusigira nk'amastoke y'ibiharage n'umuceri tugasigara turirira mugabo yashize avuze akantu gakomeye cyane ati umugororotsi wanje azobeshwaho no kwizera kwiwe sivyo kuvuga ivyo dukenera byose tubikura mu kwizera ivyo dukeneye byose amagara meza itunga ry'ubwiza byose ni byo mwisi impwemo turavyizerera hanyuma tukabibaho ego rero iryo jambo riranyubaka cyane ndarikorera ko cyane akantu ko kwizera byose ushaka gukira no kwizera ushaka kugira nte nitunga no kwizera byose turavyizerera ego hariho abantu benshi bakunda kuvuga yuko abapasteri bakunda gukoresha imiti kugira abantu nk'abantu mu rushengero nk'abo nk'umukozi w'Imana uravyemeza yuko ako kantu kaba mu bakozi b'Imana ngabeshi bafise ishusho yo kubaha Imana mugabo gahakana ubushobozi bwayo
urasanga ibikorwa vy'Imana bariko baravyitirira umwijima. Mbe Satani buryo bushoboza akoresha wibaza ka nibwo asangano canke yabukopiye ku Mana. Rero utahure niki ivyo ubwami bw'umwijima bushoboye burafise akarimbi mu Mana naho ni finale. Tuntu mara niyumvira bagira ati bavuga nko kubanya kumoso hariya bavuga ngo baraguruka. Niyumvira nimba Satani bashoboye kuguruka abana b'Imana nibo batoshobora kuguruka. Bategeza kuguruka. Umunsi usanga ndiko ndaguruka kubw'ubushobozi bw'Imana wowe uvyitirira Satani. Rero Imana nta na kimwe idashoboye. Imana ishoboye byose. Nta na kimwe nimba ukujya Satani amenya kubikorera ko ivyisi y'umwijima kujya bikora mu bwami bw'Imana ho birarushirije kubera nta mubabaro ibivangamo. Bijya ubikoze ugatera imbere ukoresheje amangetengete Satani abagufitiye akarimbi kubera umugisha wa Satani uratungisha mugabo havanzemwe umubabaro wigera unezerwa nta mahoro wigera ironkana ushobora gutunga yego nivyo koresheje amangetengete muga uguma wuzuye umubabaro. Muga jewe ndi muri Kristo ndatera nje imbere nkatunga nkagira amagara meza ata mubabaro na mukenye urimo kubera umugisha w'Imana uratungisha. Yego reka ndagushimire cyane mugabo rero nubwo twayaza amajambo menshi yatandukanye reka udushire mu maboko y'Imana bandi dusengere kwanza. Wow. Kumbera rero nabandi baba bariko barafashwa na kino kiganiro bamenye ubushobozi bw'Imana d'abord. Imana ishoboye byose. Nta ngwara itokiza. Nta hantu itogukura ngigushitse. Itisunzi na kimwe kubera ugushirwa hejuru ntikuva ibumoso canke buraruko canke bumanuko ugushirwa hejuru kuva ku Mana. Hari abantu batakaje vyizigiro batakaje batabona ishingiro ryo ico bokwizerera. Ndababwiye ati Imana yacu uyizeye yatanze umwana wayo ari we Kristo kugira turonka ubuzima busagutse. Rero bumve ikirere cyo kwizera bavyizerere hanyuma baje muri ubwo bwami. Naba birigwa baraterana amajambo muri rap bavyitirira no kwikankamisha kubwoba. Womenya ati jewe ngaha ndumwami atana kimwe bifatiye ko utarinze kwerekana ivyo ushoboye ari uko wiyize ko wavukiye mu bwami ivyo usanga ari tuvavye bimeze neza. Rero abariko baradukwirikirana reka dusenge kugira ano majambo abagire ku bushobozi bumve bo kwizera Imana abashire mu kirere cyo kwizera Imana. Urakoze papa, urakoze Uwiteka, ndagushimiye ukwera kwawe, ndagushimiye ku rukundo wakunze umuntu aho watanze umwana wawe kugira ngo umwizera wese ntapfe rubi. Turizera papa ko watuneshereje ubwami bwose bw'umwijima kugira utwimurire mu bwami bw'umwana wawe ukunda cyane. Mu izina rya Yesu Kristo ngicavyawe n'Imana cyose kiranesha isi, ukwizera kwacu niyo ntsinzi yanesheje. Mu izina rya Yesu Kristo ndasenge umuntu wese yumva kino kiganiro maze papa bimusunikire kwizera ubushobozi bwawe, bimusunikire kwizera kuri umuvyeyi mwiza akunda abantu. Mu izina rya Yesu Kristo maze bimutere kukwegera, bimutere kwegera ubushobozi bwawe, bimutere kwegera icubahiro cawe, maze mwami aronke kugirirwa neza nawe. Urakoze papa, amashimwe n'icubahiro birushiriza kubi vyawe ubu nibihe bitazoshira. Amen. Amen. Wow. Ndagushimiye cyane. Ego nanje ndabashimiye cyane. Muga no tumirira abantu kugenda bumviriza ayo majambo twagiye turavuga, bumviriza ngo twayacojeje abana bariya barabe iyo ndirimbo bayikurikirane. Yitwa Yeremiya 9 umurongo w'24. Na majambo avuga ati uwirata wese yirate ko yamenye Imana. Ntitwirate ivy'ubwenge bwacu, ntitwirate ivy'impano zacu, ariko umuntu wese abeho mu kwirata kwiwe yirate ati naramenye Imana, naramenye Kristo. Ivyo nivyo nibwo butumwa buri muri iyo ndirimbo. Yitwa Yeremiya 9:24. Bandike kuri YouTube
canke wandike Pasteur Terrace Cinije ucu yibona twayikoranye na Orege umuntu afise impano yo kuririmba mugabo bamuzi keshi na keshi kayikoresha mu makosa ariko naragerageje kuba ari we ncafata babone ko impano zose izo bita mbi zishobora gukora mu bwami bw'Imana yego mwarahwezagiwe cyane. Amen amen amen. Yes bakunzi ba Rox TV kuri mikoro muri kumwe na Jazz Masamba mbigimo ya kamera ni Kibanomika abananye baha amasanamu abananye mukana subscribe bira comment turabakunda cyane. Iyo ndirimbo turaza gushira caption link yayo hasi kumva yo kugira namwe mugende kuyumviriza murakoze cyane.